ubu yarabazaniye amazi nakaye karusho kuri mwebwe yo turanezerewe kubera twahora tuvoma mu mwonga amazi mabi atemba ibiziba ariko ubu tunywa amazi meza aho turiyoza abantu barabona no kuntusa usa neza gatagaso nukuri kwimana ikindi kintu natwe aba bana nukuri kwimana basa neza ubusa naza gusa urana amavunja nko mu kigwara oya haha reka none ko fresher ziri sinovunwa nasabye ibintu byo kuja muri Amerika canke hanze baguhenda so oya wapi musumari rero ni santushi pya maremare aho mwari muri Tanzania rero yego kana amaze imyaka 12 muri Tanzania ubuzima bwo mu nkambi ubuzima bumeze gute ubuzima bwo mu nkambi ntibworoshe ariko hari nabo bworohera nka jeje ndukuri sinobesha narageze muri Amerika nifuza mwo bwo mu nkambi oya none ko nari fise kashi ico gihe ugenda mwajyanye n'umuryango wawe oya ndumusiga nagenda umwe ngaho yaragiye mu gisoda rero uwo wundi uje kuraba ariko Eveline ntunzwe n'Imana nojya icamucanze nasa neza aba nambaye neza akaba ataramenyereye impunzi ziza zisa nkuko narindi nane yobashe wankamanya amazi twarabonye banywa amazi meza batiriwe baraja mu mwonga abanyagihugu baratuganirije amazi twarayanyweyeko n'amazi y'akanovera kugira ngo wiyumvire kwibuka bo muhira mu gihe wewe wamaze kuroranirwa ubuzima ari sawa byari gushoboka ko wigaramira hari gukora ibindi bintu kubera umuntu wese abafise icyo bita inzozi dream ubwo rero ayo mazi rero je nayabonamwe ibikere kandi seriye bimwe by'amabondo mu bya bindi by'amabondo maze ngo nkabibone mw'ibikere ibigore n'ibigabo naho butabizo vuta ibyo bintu biyarimwe ibigore n'ibigabo jewe muri mind yanje nkabona ko birayatovye ariko ubwo gutaba no gusobamwo ubwo nukunya n'ibindi byakoreyemo bigaca binja mu mutwe byaguma biri ngaha ayi iyo project y'ibomba rimwe ni dream mfuye nayo yabipfuye ariko navuze ntumbure ko ngeze aha nta bintu nkeneye kwisukamo kuko yaba mfise umugabo nari kuja guteza imbere aho mvuka ucu ugende wabo w'umugabo baguhenda mbega urunzi ko harabari ngaha baturusha kashi rekare amayetaje karaduga ugasanga umuntu afise zitana reka imyaka 52 uramaze imyaka irenga 20 na nta mushinga naye muri kumwe kandi gambi wowe ufise none yo kugira ngo basi wo muzosaza wo muzosangira ubusaza ico rero ico kibazo kirakomeye nije nta nsinga ziri meze neza yego hari n'ibindi bikomeretsa umuntu mu nzira yicanke yindi urabona ibintu by'aba diaspora bacu canke abantu bo hanze n'abari ino hari ibintu ukubaka usiga umengo no gukubita umurerembo aho bokubisa umwebe urukundo rusiga umengo ni game n'umukino byarahindutse tugeze muri technology abakobwa baza kurongora ntapana kurongorwa ntimuze mutubeshe baza kurongora n'abagore basigaye baza kurongora apana kurongorwa ujya kurongora kubera izikashi kandi ibyo nakuze ndabyumva ngo hazogera igihe abakobwa bakwa bahu tukiri bato nawe none ndabiri byatushaye yego nukuri ubwo rero je wo mugambi wo kuba no bafise amafaranga yo gusesa ngo ndiko ndarondera ngo nzegezege ngo yaje wapi bagoyenda mwishwaje uno musi navyose ndonka amakuru ko hari umudiaspora yakoze ibikorwa bidasanzwe aho asanzwe avuka aho yashoboye gushikaniriza amazi abanyagihugu ayakuye kure cyane gose mu myonga ariko kandi ayabashikaniriza hafi cyane aho basanzwe baherereye ntiyumva naciye mvuga ati reka tugende kugira ushobore kumenya neza yuko iyo nkuru ari yukuri tujane imutaho nitwa Frank the Answer. Yes ukore mubona rero turi hahantu yatubwira yuko yubakishije amazi y'ishuri donc do diaspora ntunzwe n'Imana Eveline alias Evely Joy alias Musumari. Yes uko mubona yashizeho mu 2023 aya mazi afasha abantu ngaha mu karere no ngaha ku ishure kugira ngo ubuzima kubandanye bugenda neza tujane kugira ngo ndabereke kandi hari anya nkuko biko murayibona hari anya mubona ahantu hari bombo hari yepfu bako niryo bombo kandi yashoboye gushira tujane kugira ngo ushobore kubona bimwe mu bikorwa Eveline alias Musumari yagiye yarakora nkuko yavyivugiye koko ariko kandi urumva kugira ngo yadusiguriye mu nta yadushingiye yavuze yuko yakuze abona abantu bajya kuvoma ahantu ugasanga bariko bavoma amazi ibikere
byamaze kuyatambiramwo kugira gutumva zasizemwo ama microbe ameze nabi hama ariko amaze gutera imbere aravuga ati no quand même il faut que fasha abantu bacu ubunya ntibakija mu mwonga ngo aje kuva mu mwonga kujya kwa handi hantu urumva yuko yakoze ibintu bizima yakoze ibintu vyiza ubu nta muntu akija mu mwonga vraiment nta muntu akija mu mwonga kuja kuvoma amazi hari anya umuntu avoma hagufi gusa yes tujane kugira ngo dushikane hajya anya ngaye anya amabombo ubona ashoboye gushirako abana ngaha ubunya wana deja uyu mwana ingene asa urabona ingene asa neza ibaze gukwega amazi ari ingene vraiment abana boruguru ingene basa vraiment iwanyu basa kuno onye ruguru iwanyu baramesa kandi urabona barangahanya deja bari mu isuku ridasanzwe bakanywa kandi n'amazi meza katwumvirize ano mazi yo ngahanya ingene ifashe yambo ni sawa meze neza mu amazi nanje kanywe ko basi Mwa karibu. yego amazi aryoshye iwanyu Neza. Katwumva yego vraiment araryoshe ni sawa none ndakuvugishe gato rero witwa gute Imana Everine. nawe twa Everine Yego. hama umuntu aje y'amazi uramutse Yitwa Ntunzwe n'Imana Everine. sanzwe namuzi Ndamuzi. amumenye gute Yavukiye iwacu ku mutumba wa Nyabisaga. okay ubu yarabazaniye amazi Yego. nakaye karusho kuri mwebwe Yo turanezerewe kubera twahora tuvoma mu mwonga amazi mabi atemba ibiziba ariko ubu tunywa amazi meza. byukuri Yego. ubunya nta muntu akija kwikorera ibidongo aje mu mwonga Oya nze kuvunagura abana abana batoyi baravoma. Yego. Yego. yego yes hama ikindi natekana kamike anya mikrofone nkuko iyi ni mikrofone Yego. abantu benshi ruguru cyane cyane usanga atasuku bafise bana nkujya mwana yambonye hajya Yego. basa neza cyane gose Yego. ibinya mwari mubiheruka cyane Oye abana ntibiyoga baguma basa nabi kubera atamazi baronka bavoma kure bakayavoma barushe bakaca bavoma nabi egera ngaye warukura mesa none Yego nariko ndamesura amazi naraguma yisesa kunyene Yego aguma yisesa ntibaradushirira hako kugara bisa yuko badushaka ko kugara kugira ngo Yego agwire amazi twigere ngaho kugira ngo amazi ntaze kugira ama kandi aya mazi abantu bose ngaha mu karere nibo baza kuvuma hano onye Yego bose bavoma kiretse abo ngaho hakugisagara bafisa yiwawe oya ngaha nyari amazi nunga kandi ari andi mazi Yego yose agenda urabeshe rukuri oya hama kandi abanyeshuri nabo nyene bakoresha aya mazi nyene Yego bimeze niryo neza. shengero abanyagihugu abanyeshengero abanyeshuri bose baza ngaha bose n'amazi amwe Everine n'umuntu adasanzwe yakoze ibintu bidasanzwe ngaha iwanyu Yego nikuri yarakoze ibishoboka ibikenewe byose kandi mbona yarabikoze abantu bakigwara amavunja ngaha iwanyu Oya. ndabiri umwana ingena Eba. ndabira n'ukuri ko Imana yamano yiwe vraiment ubona ari umwana wa ruguru basa oya neza vugisha ukuri uyu ni umwana wa ruguru kweli basa neza bariyo basa neza cyane n'ukuri ko Imana Yego. nicyo kintu mushimira Everine Yo, mazina nukuri. yawe kwanza mazina Yego nikuri mazina twamushimira yadukoreye ibishoboka byiza Yego yaba ubundi yokongereje n'abatararonka akabaha ashe navyo nivyo arimo Sawa. ngira ngo ibibazo bazane Yego. imiruka ryari amaze No. kumubona namubonye mu kwicenda aho yadushikiriza mu 2023 kiriya gihe Yego Hazi imyaka ibiri ibiri n'umuntu basubira kumubona asha ngira turamwiteze mw'iyi minsi asha jewe nanje naje nandi ndamurindiriye Naje ndamutingiye tumubone, hano sawa. uze kumubona hano Yego. umwereke urukundo Yego, urakoze cyane sawa. agatushe kuko unye urakoze cyane rero kubite neza ntubona none yes ningahanya abona neza yuko nukuri ibintu bisa neza n'amahoro umeze neza jewe ndatangaye hano hantu ingena abana basa neza basa neza kweli yego ibintu byatanguye ryari ibi by'amazi yego haraciye igihe urumva amazi ubwa mbere bari baje barayakora mugabo ibyo bayakoresha ntivyari bikwiye acaranka kuza hama hacaza uwo Everine acaratanga ivyuma bayakoresha hama caraza rero nico gituma ubona naho ariko arisesa ahanya ni mwugara nuguma yisesa buke aho turiyoza abantu barabona n'ukuntu usa neza gatagase nukuri kw'Imana ikindi kintu naco aba bana nukuri kw'Imana basa neza ubusa naza gusa urana amavunja nko mu kigwara oya haha reka none ko fresheri ziri okay ikindi naco rero abantu benshi
abana bakunda kuja kuvoma cyane mu mwonga basanga abana bagwaye kuvunagurika rero muri make yo aha kuri iri shuri gihe ryatangura je natanguranye mu ya mbere n'iri shuri twaza kunywa amazi hariya ahantu mu mwonga hariya pfo musi yo mikarate wose hariya niyo twaza kunywa amazi twiga ngaha kuri shuri nyene hindukira ngaha gatonya tukubone neza ninge nusa asa neza nano wize ngaha anya none we mu wa mbere kwari ririya shuri wana ririko riya kirya giti kirya n'umurama wiga ngaha anya kuri iri wa mbere none uciga hano onye ibijaye no koga gufungwa amazi kunywa amazi abanyeshuri zarimeze gute kunywa amazi ngaha twe twaza kuyanywa hariya mu mwonga hariya wenda kumanuka twenda kumanuka twaca mu mikaratusi tukaca tumanuka mu mwonga hariya yego no kubakira ntihari hubakiye amahava haraza nyene umugambi wo kubakira amazi nahone barahasira agasima mugaya amabombo ntihari bwaje hari imyaka hari imyaka araheze imyaka nka 200 yego wayashizeho muramuzi ayo mazi oyaje ntavyo ncibuka nibuka ivyo vya Everine je vuba Everine nyereye mvuga Everine nyere yashizeho okay nakahe karusho rero gatandukanye n'ubwa mbere hamwe n'uno munsi yo akarusho ni kanini kubera abana baje ngaha ku ishuri urabona barakaraba bakoga bakaronka aho banywa amazi kandi urabona ubu na leta iratanga ifungurwa ku ishuri baravoma bagateka igikoni naco ubona ngaho oya hamafungura mubayeho neza muraduhenda mwebwe mubayeho neza muraduhenda yica n'igikoni bateka mu bategurira ifungurwa kandi ibintu birimo isuku ridasanzwe ndagushimiye cyane rero muvyeyi agatushe nawe basi agatushe kubita neza urakoze cyane gose urakoze yego tukimara gushika twumvise inkuru idasanzwe kandi yuko agomba kugabira inzu nziza ku mutumbi wabo iyo nzu akaba agomba kuyigabira musaza wiwe kubw'urukundo no kumwereka urukundo asanzwe amufitiye mbega iyo nkuru yo bariyo reka tujana twirabire bashoboye kandi kumurondera kugira ngo ashobore kutuganiriza kugira ngo dushobore kumenya inkuru y'ubuzima bwiwe dushobore kumenya urugendo rwiwe no kugira ngo ashobore kugura umutima wo gufasha abantu basanzwe bavuka hamwe reka twumvirize ikiyago twashoboye kugira. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe wese uriko dukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda mutenza muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu govya abari ndavuga mu Mali Nabi Saudite abari muri Amerika mwebwe mwese ndabaha ikaze. Uyu no munsi udasanzwe kandi aho togera amahirwe kugira umutumire adasanzwe mwaramubonye mwaramukunze mubugiye bitandukanye none munsi turaje kwanza za nkuru mwumva wa munsi azaziduheneza cyane gose ndabira kamwemwe wadeja atanguye kumwenyura Oyaso kumwenyura aho n'ugutwenga koko. Yes, turaguhaye ikaze kandi. Asante. Umeze neza. Bien sana. Urasa neza. Kamere God, thank you. Urasa neza cyane gose. Umwe umwami kazi. Nubundi apanumengo uri. Murambabari. Umeze neza ariko rero. Ego mashaka. Uramutse bakunzi wa African TV. Ndabaramukije bakunzi ba African TV aho muherereye hose mu mpande zine zigize isi. Sali hanyuma munyarutse izo nuzenye tuzige tuzibike ibyo bavyita ma view subscribe ucuvyumva share wapi mwamunyere tangwire afise mudu yiwe afise vibe yiwe ariko kwanza rero hatuganire kwanza kuri Musumari. Ego Musumari ni inde rero? Musumari no yumubona kandi rero Musumari siritazirana kuko abantu bavuga ngo mbega ngo bagutaziriye oya je ntibantaziriye iryo niyise kubera icyo bise Musumari tuga kwijambo sha Musumari neza cyane niryo niyise ingengere ico bita incamake ya briefing hanyuma nshaka kubara ko rimaze imyaka 25 ego
25 ni ukuvuga ushobora kugiyitirira atarakwiza iyo yubire amanda atanga sinzi atanga $1 canke €. Apana marundi. Oya. Kuko atanze marundi n'agashoka ariko. Mwe muravyumva witwa Musumari wese. Kabuze kutari inyuma ya uri imbere yanje uri inyuma yanje uragowe. Neza rero na neza rero Musumari je nari umatlete. Burya rero nari umatlete kuva kera. Kuva niga primaire secondaire kubandanya. Yo nerekana ubworo bw'ikirenge. Nariruka nakora amahiganwa yo kwiruka imetero 1500 rore 4 fois n'ibindi byinshi 800 metre jewe nari nshushe nimumbona ubu unye narabaye mamaki ego hanyuma maze kugera muri Tanzania mama nyene naho njamba kapitene w'inkino urumva bya bindi byarabandanije mba kapitene w'inkino yitwa basketball mba kapitene mu kiringo c'abagore n'abakobwa urazi basket jewe no kudura ego hanyuma naranavyigiye no kuba arbitre burya rero urazo kwihende ko reka barabona umuntu dutwi ngo nakabeba reka ubwo nakubuye ko nari kapitene wa basketball aba kapitene wa volleyball aba kapitene wa football ariyo mu bindi bihugu bita saka abanyamerika bavuga saka ubwo rero ico gihe twari tugiye muri ligue mu demi finale hanyuma imodoka zibanke zo gutwara abakinyi ubwo twegere baca badushira hamwe n'itimu y'abagabo natwe urumva ko turi timu y'abagore ico gihe hari twari tugiye kina basket demi finale hanyuma je nkaba ndi kapitene ubwo no mugwi w'abagore n'abakobwa nyene timu ya basketball ubwo rero baca ducanga n'abagabo kandi abagabo bamwe tuzi nyene urumva nta nakimwe mugabo bagenda bararirimba muri morale urabizi abakinyi bagenda bararirimba ururimbo rwitwa Musumari bavyita inkato inkato ubwo rero bagateramwe ibintu ngo abagore no kwisiga iminwa no kwimonora ngo ibiki kandi abo turi kumwe babyisize nk'uko nyene bwewe ubwo rero bakumva ko aribo bariko bararirimbwa kumbe ni kubera kutamenya tutazi kugo ruririmbo rubaho n'uwo muririmbyi ariho ubwo rero baca bishiramo ko iyo timu y'abagabo iriko iradutyoza iratwanimako bacambwe ati kapitene ntidukina no munsi ntiyamaye isukaho kubera iki ubwo naho twavugira mu modoka ntibatwumva baguma ari yahiri hanyuma ni kubera iki ngo kubera ko abigabo bigenda baradutuka ubanze ubwira abajejwe inkino babanze batwemera imodoka yacu kuza gutahamo ataraho ibigabo ntitwemera regurazi uri kapitene wemera byose kandi nico baba bagutoreye dushitse ubwo mbere twashitse umengo duhakwa gucegwa twururutse neza bavuza ifirimbi aba kapitene tuje mu kibuga kugira kajya kabonana je ndavuga nti ibya kapitene jewe mwanze mu mbangire nkene kwanza kubonana n'ubutegetsi baca barandeka mbona n'abategetsi ndababwira ikibazo dufise muzi ko mutaturonke imodoka ijana abagore dutashe ntitujana n'abagabo ko baje baradutuka bati sawa kapitene genda mu kibuga twacemeye imodoka yanyu irateguwe ndagenda mu kibuga rero ubwo kandi twaratsinze rero maze gushika muhira dusubiye muhira itimu dusubiye tuje tuzanana ubwo nagiye naje umutwe wamenetse kurumva bararuha gose byuyu naba byo by'inkino n'ibyo bintu ndaruha mitwe imenetse shitse muhira barambaza ati kumeze gutyo ntangwaye umutwe umumeze nabi ati watewe niki ko mutsinze muzanya makashi muzanye ibiki ndamuha inkuru ukungene bagiye baradutuka kumbe sibyo baturirimba Musumari ngo yo wewe mukama wanje ingorane y'abagore turago bati ubwo n'ururirimbo ruri kwiradiyo ahubwo ngenda rukuvugirize bararuvuza numvirije numva bya bindi nyene terike nukuri nta nakimwe bongeye ko nta nico bakuyeho nace mpamagara timu yanje inama yihuta nagira ndabasabe bishobotse tuze durondere ya timu y'abagabo tubasaba imbabazi
ntiburya rero twarashavuye turaruka baranabimenya kumbe turukishijwe n'ibintu bihari ubwo rero ku neza yacu antake kapitene munyite Musumari Uganda bereke yuko ari amahoro nitwa peacemaker ego peacemaker uzamunezero ego ndawugarukana bati nivyukuri ntego ubu nitwa Musumari umva wumvise none ari warinze wumvise ari gitazira naribatije ho naho kandi muri team ego ni guhera isa Eveline muri hebe Musumari guhera aho wataho ngo donaho niba nampamagana Eveline ama coordinator nari coordinatrice mugabo de l'éducation primaire et secondaire skuri ujye muvuga no utazi imana kagira inkuru rero Musumari yego Eveline adushaka kuri Eveline wakuze uri umwana ameze gute wakuze uri umwana ashaka kuzoba iki mu byabaga bwawe wari umeze gute ubu yabaga gwanje sha nari mbangutse je nakuze mbangutse kandi nakuze ndakantu gato gato ubu bubyibuhe buvumbutse ngiye Arusha kujya inkoko ibiganiro bya Arusha bitanguye ngiye niho nikomye sanga navyibye nagiye mvise ibiro 35 nukuri ko Imana gahutse mvise 55 nukuri yego wakuze uri umukobwa kerebutse cyane gose cyane umva w'inkino yego w'inkino wogira gute kandi abakobwa ari bari mu anje n'ubwenge yego begeza kura abahungu aho rero jewe ico nta nicarimo nta n'inzozi kuko je nagendera mu bahungu uwo muhungu yonyitika yobande umwe nagendera muri team mu mugwi nukuvuga ibintu by'abakobwa jewe ni kuva ndongo umugabo abonye ndi kumwe n'umugore ngomba kumuvugana ibiki kuko atavyamenyereye atavyazi kuva mu nkiri muto ego ubwo rero nakuze nduko ego bimereye yuko ndi umusansusi majambo make sansu umuntu atangwana atabibazo bifite ego agapira akabutura nakuze mu nambara ububutura nuko karacambagwa akabutura oya ndakambara buke mugabo hageze ko mba kwine kakwinirako ako niko keza ego burakoze abantu barakubonye tukwakira kuri yacu indege ushika ufise umunezero udasanzwe wari ufise inyota kandi yo gusubira kandi kubona muhira ariko kandi rero kugira ngo ushike aho hantu kugira ngo witwe umudiaspora kugira ngo bitwe ko witwe umurundi aba mu mahanga byagenze gute kugira ngo ushike bibaza ko ari ubuntu bw'Imana burya hari ibintu udasanga washizemo ingufu hari ibintu udasanga wasizemo ingufu byikora kuko jewe nk'intahe sinovuga ngo nasabye ibintu byo kuja muri Amerika canke hanze baguhenda oya wapi Musumari rero ni santushi pya maremare safu maraba yego santushi ubwa mbere uwo twari kumwe twubakanye niwe yabishiramwe agahanga arabisaba ngo tuja ngo muri za Norvege abajejwe dosiye ya Norvege bakora amanyanga nkaje nari mu ndongozi je namenya nyagihugu ni UN n'abandi ndamenya amanyanga yakoze ateye ubwoba umugabo yari umugabo w'umuzungu yego ubwo rero uwo mugabo yakoze ibintu by'amanyanga awu wawe no okay. aba bakira amadosiye bajana abantu bajya bazanye bo bakira amadosiye y'abantu uwo rero wo muri Norvege rero yakoze amanyanga bivanye n'uwo bakorana w'umutranslate ujya musigurira mu mpunzi ubwo rero bakora ibintu bya Sodoma na Gomora niko novyita hama rero uwo agwaye ari ku bitaro abo bazungu baca bafata yihuta Tanzania na Dar es Salaam n'u Rwanda buririye u Rwanda ama computer yose basiga bayarokinze abantu bose bafite amadosiye muri Norvege acarugagwa nanje mba mu bugawe n'umuryango n'abandi twari kumwe nca ndabiheba rero nta mwanya nari ndabifitiye kuja muri Amerika je sinovuga ngo nagiye kubisaba aho mwari muri Tanzania rero yego kana amaze imyaka 12 muri Tanzania warabaye coordinatrice ngaha ndabaye coordinatrice muri Tanzania abaye coordinatrice muri Tanzania aha nigisha tumidabo mushika muri Tanzania mbere ko tujabuka
gushika muri Tanzania twagiye kubera ibi bihe bibi byaranze igihugu hanyuma ngiramwo ntazi niyonje ariko kuko waba uri muri benshi nyene ukahapirisura ubwo rero ndisanga mu nkambi nyuma y'inkambi rero urumva ko nabandanije ngenda. Ubuzima bwo mu nkambi ubuzima bumeze gute? Ubuzima bwo mu nkambi ntibworoshe ariko hari nabo bworohera nka jewe n'ukuri sinobesha narageze muri Amerika nifuza mwo bwo mu nkambi oya none ko nari mfise kashi ega tubiratandukanye ni nkaha anye mu muji mu Bujumbura n'abanuranura n'abakenye n'abandi gabashaho babura nayo bayasasira mwibarabara atekesha ibiharage nuko byari biri cyari mfise kashi none ndabibeshe gabasha n'abandi nari cyose nakubwiye ko nayo coordinatrice w'indero ariko ibikaye bije kugaburira abana ibihumbi mirongo ibitenge ibiki byose je nabigera urumva haro ntumbaze byinshi abantu ngasinda kubera abantu ari akana amaseminaire yabigisha administration pedagogie ni jewe abanyagihugu amasociation nari ndongo yari jewe none gabasha ico gihe ugenda mwajyanye n'umuryango wawe? Oya ndumusiba nagenda umwe ngaho yaragiye mu gisoda ico gihe we yaciye vyo muri Norvege bicanka yaciye yiyungane nuko bacita bakita ikinombatse yego abita ngo iki aba bahari ubu unye bacita ngo nigi ibyo by'inyeshamba niko babivuga abaroberi okay abasaya yes babita abasaya kiyagiye kirage ntibabemera yego yakige ntibabemera akaba mu dogiteri ubwo yarafise akigenda muca amatandukana nuko byitwa bwa twatandukanye kugira ngo turatandukanye nuko twatandukanye nibihe nuko agiye mu bikorwa biranga igihugu nanje nkigumira mu gisivile ndi coordinatrice ico gihe nyene d'abord mukibonana nawe ubuzima bwawe nawe bwo guhura nawe kugira amahitamo ari umukobwa yakuze atamenyana n'ibintu by'abahungu ngo bakundane ibiki n'ibiki yarakorohe oya ntibyanyoroheye nuko yari umuganga ahantu twamenye tuva hamwe nane tuva hamwe naragwaye ngwara iyo ngwara nyambaye urusonga ikinyembapfu banjana ntahema bashikiza ku bitariwe nawe akaba yaranshaka amatabya y'amasoro ahubwo niwe yanteye kugwara ugera nje ndagenda rero no kwa muga ku bitaro arantera za serumu n'iki turi kumwe nabo twajanye bamperekeje wankuye muhira basunika kwibasikere yego baca barugarana ubwo ntumbaza nagiye kwikoma natugutiwe n'ukimiti nari nkira akajene kameze neza ubwo rero nawe ati je nagiye kubitorera nani turiko turagenda ahantu nyereka abo twazananye bari he batabari kukana basize ko barako bamererwa neza tugiye haba abantu baramuramutsa ngo muganga ngo meze gute ngo bakana akazigo kanje nti nabyo ibyo byatanguye giye nuko rero byaje uhura gwinjiye mu rukundo nakubisemwe amapine okay ndagiserera muri ico gihe rero ufata ingingo kuja muri Amerika yarakoroheye mu gihe uzi ko umugabo mutajanye yagiye mu basara ntibyanyoroheye kandi nuko abari babijejwe ntacyo na hariho ikarata utemererwa guhungukirako cyane hari ikarata mu muhunzi baguha ni ukuvuga nta yindi nzira ihari udakoresheje iyo karata niyo baciye bayifata bayifata ati wewe mu Burundi ntaho uja kubera impamvu imwe zibiri zitatu n'umugabo wawe ubu yageze mbese muri icyo gihe umugabo yarageze mu 2005 bari bamaze kubemerera bacanze urabona byari bikomeye wewe baca bamuha yo kugenda muri Japan tubona ko twamaze ko abantu rero babidokimanta gusumba uko wewe widokimanta yego je bantwaye sinovuga ku nguvu ariko Imana ivuze Yesu nta numwe avuga no ndagenda ndabatingo banaye ku biro nibaza ntinaje ko raporo zose nazitanze mu ndondereka ingurira imodoka sanga ingabo zapanze n'inko cyandinjira gusenya bino bipapuro cyandasinya atakimuzi
nabona ko ari amazina yanje niki kandi nkabona ko nakakiba bambwira ko ntasohoka none ngwane nibiki ko ari banjejwe cyane sanga rero jewe ibintu by'amaye ntavyo n'ibintu byogira gute yari fye ngenda ndaguruka nje nakubwiye fly baca bavuga ko cyo kumitoto ndandegiye cyo tumana ngimaze gana no muri Amerika yo navuga nti ibintu naje mu bibita ko nasanze ni wa Amerika narengiye ko nayiziga sikanayisanga sanga nitakataka nako hano kwisubirira hahandi naba mfise n'ibihumbi jana mu ibutura inyuma n'imbere byukuri yego urashitse urumva ati aha ni hano urumva na desida mburi yonca sanga cara ose yanzoyijabuka gute ko atamanyanga ba mbamengo ndi mu kabiri iti nkiriki ariko vraiment sindakobesha mu ndwi ya mbere nagira nsubira inyuma ndabura honje yego no kwezi kwa mbere nagira nsubira inyuma ndabura honje urumva ko narabibwiye na ntuze na Pamela ya baraba Pamela ntuzenye channel yiwe narabisizeko nahuye n'ikibazo kuba waramaze kumenyera bya bindi byo ngo havya abakozi ubuzima bwo gukoresha abakozi ushitse hari ibyo ntabibaho urumva ubwo rero jewe nari namenyereye bya bindi ikintu cyose umukozi shamwe murago abantu mwimenyeza abakozi ba mwashaka mukabiva jewe icupa ndagitorera naba bane barinda guhamanga epo nzanira iki kiraho kandi kiri ruhande yawe ni mugare mwereka bashi ibyo bintu yego narashitseyo nibaza ngiye numva ko Amerika ari ahantu uguma ku makaro gusa ariko nsanga ibintu birahindutse sanga inzu nashikiye mu inzu bampaye nta fote ya nk'iyo usangayo batora izo muri pubere reka mbe nayo babarira ko abantu barabahenda mu kugusanganiza wibaza ngo ni ibintu nta etiketi ibaho ngo nibyo baguze mu iduka baguha biriya byakoze byarushe biri mu inyenzi n'ibihere ndashika ariko icyambabaje muri byose n'igitanda bampaye yego nari umwe ariko nabane nasanze bose bafite ibibazo mugabo umenye yuko nta kintu gishasha baguha ibiri used byakoze byabeye indogo igitanda rero bampaye cya gitanda gitoya nari naramenye kujyamira ku bitanda runini ya ni matera nziza ya Dodoma usanga baguhaye akamatera ye baba we ubwo ndaryama ni njyama ndabubahiriza ko nari natwaye ibyanje ariko ibyanje nari natwaye nari niyubashe yego ntibyari kuja kwako gatanda wowe wajana nk'ibintu by'amakingu gacubisasa ku meza nk'iyo hano umunsi wa mbere utegeza kwanda utinga njyabo byo banyakiriye sha mwijoro nashitse mu reka mugabo ndabona ko ikirungurira ngiraho nyuze ikirenge ndabona ko mengo oya wapi yusuwo mugeni nari niteze daraba hanze ndaba abantu ndaba amabarabara baratwereka New York amatara n'amaboko atwereka mu muji ku kapitara amamodoka agira ngo fye narenze ko ari Amerika yose ari kwimeza kumbe wapi bagohenda kumbe bagushikiza hariya yari ubwo rero ndaryama muhungu njyamye urabona kujya kuntu igitanda ukuma gatoyi gutya anya ishuka n'ikirengete ugaca winjirayo ubwo bikaba bisobetse epfo yego ubwo rero ndinjira baburokereye ndungike y'uturuguru twanjama rero nce nifuka gutya utuguru twanje natuguma nari muto sai bwabe big move ndarungika y'utuguru rero utunuco turatobora uburengeti zanga duhagaze gutya ba nibi nabyo babyitaguye n'ubu leta niho naciye ngarura ubwenge ndabona ko ubu leta si bushasha birashoboka ko ungera bwahora burara mwinyabu canke ikibwa dewe ndagowe ndugure kwabu ati karambaye cyo cyonyene ku munsi wa mbere ijoro rimwe acemba de gute yego gace buca rero ntanza gushwana kugira abanyakire kuko bufite abantu bakwakiriye kandi nane hari itike y'indege bawagiyeko itike y'indege rero nana processes nikete ryaje ryo kuyiriha no burarironka ubwo ibyo byose biri mu bintu byaciye bimfata mba naje ndiruka gutya aje ntaronka honje urabyumva yego ariko rero imana yanje candagenda aho hantu narinda mukebuke bwaho ibiro byakwakiriye kugira nyene hari ibipimo nyene n'ibindi babakiriye ma processes yabo yego ndashaka ko nasa neza nari gusaga fresher umva nyene
tuvyumva Yego. nambarana neza ubwo rero ndashika ku idirisha barambwira ati cara hariya n'uwunjanye haca haza rero haba hari umuntu akujejwe asigura indimi baca baguha ni nk'ubu abyita ego ugasanga umwe wese afise abiwe bivanye n'indimi canke iyo muzananye sha uwo mu interpreter araza ashikira ku idirisha nakiya kibajo nyene gutya arabwira ati rero jenze kuraba umuntu yitwa Eveline ntunzwe n'Imana bati ngo urya banyerekaho nicaye ku ntebe y'ikirana arandaba ngo yayi ngo suyo yego kwiye bati rero uwo wundi uje kuraba ariko Eveline ntunzwe n'Imana nujya icamucanze nasa neza aba nambaye neza akaba ataramenyereye impunzi ziza zisa nkuko narindi nane yobashe wankamanya numva ko ari coordinatrice gasha byo cyane imeze neza ari utagaza ego kashi ubwo rero acaragira rero mu nyuma arabona ko amasaha mujanye acaranyegera ngo mahoro Eveline ngo muraho Eveline nanje nta mahoro avuga ikirundi nanje nta mahoro neza ngo umuvuga ikirundi ntiwumvise navuze icongereza ntangura gutanga amapoto wawe nyene wumvise navuze icongereza acaritwiga acaregera rero ugende ngo uri umurundikazi urazi ko na nk'abantu babaza ibibazo by'ubutobwe uvuze ikirundi ubu haje ikindi naco ngo uri umurundikazi ambwira ndi umurundikazi nyene w'Igitega no kunyo urazi rero n'amakuru ati narinzi kuri umutanzania muri babandi babakire biba amadosiye y'abari abanyagihugu bo hasi nikira none ndetse n'umutanzania ndi umurundikazi izina ryanje n'ubuntu bwanje ni jewe nyene wow niho rero ibyiwe birakora nance ndamuhiyo dosiye yayo mano yatoboye uburengeti ngo ni byukuri nibyo bintu byabozemo muduha uteye isoni babarira abantu bawe ubwo baca bagura bishasha urumva utivugiye bacabona ati umuntu arakaze aca bampa ni telefone abandi bayibaha aciye ukwezi mwico gihe tugishika bose nzi umbere ngero urayigurira baca bampa ni telefone ntimuze musubire urumva rero nuko amajambo make yabaye ariko icakurikiye cakangireko tiri urabaza uko ndagoha inkuru yose y'incamake inca rero baraguha ibyo guteka baba bisize muri frigo rero bari bashiriye inyama z'inka n'inyama z'inkoko ndavuga ngo ndacari muri yandwi ya mbere ntuburengera nteke mba ntababoyi nge nteke hama rero ndateka impera ku nkoko ndetse ku inyama y'inkoko nshira ku ziko ndabimenye nyene ako je vraiment sanze guteka wapi baguhera zorot jeo ya je ntabyo nanze guteka sinigeze ndavyitaho kubera izo ngorane z'abakozi wararimenyereje abakozi c'est ça yego ibibazo uwo munsi byagenze gute guteka uwo munsi ndakubita inkoko jengera nteke musumari chicken kubita kuziko ndaregerana imbere babigenza gute nk'ishiramo amazi kubitamwo amazi shira kuziko rero mbaga telefone ngo derere ngo twatuko tuvuga ne twa Eveline nti yes gufise rendez-vous ngo bunyene baje gutora nte okay nta pya no muri douche ci inzi ko umukozi ariko arabandanya mu gikoni ese umukozi ariyo uriyo ngo muri mind umukozi ariko arabandanya ivyo birimwo kandi yambarira ndabanuka baca baranjara binusize kumbabura muri kuri stove gazi ko jya kizuru bari tumenyera imbabura imbabura wende uko ego ariko nacone n'imbabura ego ndandigira ngeze gitomaza gushika aho hantu ko bitara umutima ngo vuto ko mu mutima uvudutse aho polisi ziri muhira bya bizimya mwoto byashitse byande nahiye nababuye wahishije inzu yo muri Amerika nisunze amasezerano bya bindi nyene ngo baba bakoze nabwo abantu umenye abakozi murago waturiye inzu muri Amerika kandi rero baca bayingumizamo bamege hano uko manda romva ntana nakabere bashi ndabwira uwo turi kumwe
yo bwana nasize ko inyambaye inkono kuziko amwibwira mu congereza ngo too late ntaco bihendo ugikiza ego twagiye gushika dusanga na polisi zagiye kera umwotsi wanarangiye mugabo bana ibidirisha byirabura byose basambaguye gushika mu nzu hanuka batura ugumaho amushenzeho ibyo nta na kimwe ngira nsubira hasigaye isafuriya imwe muri safuriya yazigira byose birasha nibyo nta cyari hasigaye isafuriya imwe bandi bampaye zibiri niyo safuriya zigenda itekamo zirya nyama z'inka rero ngira nteko bwa kabiri subira nkubita ku ziko none nayo kubaho gutega nawe shira ku ziko ndateka bukeye bwa shira ko za nyama ndateka z'inka netse hacaba hana namaze kumenya umubanyi ku miryango yarabana gutya ari hama carazo ngo hewe acaradodora ngizishirako acaradodora ngo ngutembereza aho hanze ubone no hanze wamugenda mu modoka kujana mu biro ngo ngutembereza aho hanze namba ntego nandashira kuduhuza umukozi arikana umukozi karateka nawo ubaho caturigiye tumaze gushika kubona baduhaye twagwa twe turinwera nti Yesu we nasize kwinjya ngo mukama wanje rero ibi bintu byo kwimenyereza abakozi bashe turakura amaboko mu mpuzu umukozi umuha n'akaruhuko nawe ukora kuko bironona mu mutwe aho nagiye gutaha nsanga naho ni emwe none gabasha wowe ugira gute safuriya yarazigira n'umuriro arambutse inzu yose baravuga ati niwe mudamu none yasa nico bituma rero mu bintu byansaba ko nisubirira inyuma wavyumvise mu minsi mike avuga ati ibintu byo kubera ndiko ndahura navyo ngaha hasa hiwanje subira iwacu kandi ndahave hakirika wavyumvise yes urumva byose byagushikiye ni challenge zimwe zagushikiye hari abantu benshi bagenda muri Amerika ndetse ni Buraya hagiye hatandukanye bagahora n'ama challenge agiye atandukanye ariko bamwe ntibavyifatemo neza ariko urumva ko wanagerageje hama kandi umaze igihe kingana gute muri Amerika muri Amerika yego yagenda kwije 52 ntumbona uko 52 ndayizi bogo uraduhera okay senga ni date yego yubire urahimbaje yubi yego wow nakoze anniversaire y'imyaka 50 ndi muri Amerika mu 2023 y'umuzinga kandi nazo ko atanumwe tuzohigana washaye number 1 bambwirire yego yes ukimara gushikayo wagiye usize umugabo urumva ndaje nta cyumviro cy'umugabo ugifise wagiye uri single yego wiyakiriye kuri single yego ukigerayo wavuze ati very foke rero nanje bandabagiza kandi ngaha nsubire kuyubaka mbe umukenyezi mu rugo wapi kweli sinzi ingorane nahuye nayo nagiye gushikayo honyene mu masaha urabona mwa masaha naturiye inzu sanga abantu baho nibifata uko narinda bizi cyangwa uko narinda byiteze turetse abo ntazo abanyamerika naribwa nabasohoke ngo ndabone nkora akazi canke nje no kurushengero ndababone ariko abarundi siniko mvuga muri rusange niko mvuga ni general kandi mugabo bivanye nico na tace kinkomereza haje umugabo umwe arampamagara ku telefone umva ko neza nayifashe umva barahana amakuru abesha izina giwe nabigundiye ko yabesha izina giwe mu nyuma ambwira ati je nitwa naka kuko avugira ngo ntagire telefone zo kwitaba ngo ntagire umuntu zo kugururira mu mesi ya mbere haba yaramamaga ndahita telefone ndayita abantu bavuga ikirundi nitwa naka uno munsi wari ufite rendez-vous ku mutima ntimukama w'imbabatsi muzi barafite rendez-vous ko je wunjejwe ndamuzi mugabo uca wumva ko ico kintu kibanye bya binyamakwako ibyo biraca bisoro mandandura bisoro mandandura ngibyo biratonze bukebuke ngo ntiwashoboye kuza ngo nakurorereye ngo ntiwaje ngo mugabo je nta kibazo ngo amahera namaze kuyandikirwa no ni byiza ariko nta rendez-vous narefise uno munsi hano na hamwe ngo bugera ngo ndaha anye ngo ndaha nyene ngo we ngo siku nimero ngo iyi ntego ngo ndaha nyene ngo fyo ndakuri kangahe nivyo ndakuri kabiri
afyada kuri kabiri ndamubona araduze no ku muryango ndamugururira turaramukanya ya zina yambarira kumbe siryo ndamuha karibu hama ndamuhaye karibu aricara n'abara nti none ndabaza Imana iki reka gutuza Imana iki ofisi iki ngo utaramenya no hanze ukanga ko no hanze naho nari ngo no nari ngishushe ngishiriri abwa nti ndakubajije nti usoma gahiye cyangwa gasoso ukandi uri seriye nti si seriye gusa nafumvye yego ngo inyishu ego canke oya gahiye canke gasoso ubundi fata gahiye ndagenda muri frigo nzana Heineken nari mfise ikarata ya Heineken wa munsi bukeye bwa buno ntobora amashuka wa muntu acyangurira Heineken kwacha ahamenya yumva ko ntakwiriye kunwa bya bindi basangira abarundi twese fisa gatitire agataito the class acangura Heineken rero hari benshi ico gihe zitari bwabe mu nzu zabo kandi arabanwe ubwo cyo vyumva niho zari zigisohoka zigishuje ubwo zanwa uwifise nanjye ntambo uwifise kandi ntaranahamenye ubwo rero ntamuzana Heineken n'akarahura Yesu uwo mugabo acarunama Heineken ne sinzoka ngo mu nzu wanje nteranahinjira ndizo siguro ntazo nkeneye mashobora kwihereza ijambo ryari rimuzanye nyamukuru turyumva yego yari subiranye inyuma uko nyene ahubwo yiruka abwira abana ati muzisubize mu ngodo bazita mu ngodo ntumbatse mugubati muri VIP atajyana ntihinjirika hajyana ntihinjirika target yari yaguta none umugabo aje kuraba umusingo ya target bari bokwe ushaka kumurusoma birenze ego nkuba bari nyuma bamaze kumva byari kuvyumva hera banahawiye nari ntaratahura ego acaragenda abarogaye urumva rero aho ace bampana ahantu nanje rero ntangura kubona yuko bitoroshe bwa bundi ibi ni ubuzima wapi nabigunduye rero habaye inama bambwira ba bantu tumaze kumenya ati rero ngo tukujana ari inama y'abarundi ushobore kubona n'abandi barundi benshi mu iyo minsi ya mbere ubwo naragiye twicaye naye namuteye inkuru yabo bantambwe ati uwo muntu w'ikihindure nini ati nzoruka ndamumenya nuramubonye urazi ko jewe mfata n'ingoga twicaye mu iyo nama wa mugabo mbona arinje ni wa wundi nguriye ati yo atujya yitwa naka n'umugore n'uwo ari ruhande yawe urashobora kwiyumvira ubwo bujanja bakiyumvira ko cenda karofa ico rero cace kimwe pica mbi ubwo ateka rero jewe pica mbi nigumire ndi singo ncangira famiye ikintu citwa inzoga umuryango wanje kaba gacupa vuga umuryango wanje icupa kunzi icupa ego apana ubwo buzi naho naye n'ikintu bwaca ubwo sinasubiye kubona nabonye uwo munsi ndashanga n'ubuzi ahubwo uratomboje ko mvuze ubuzi kera nabwita ubusobe ubu wabwubasha nubasha ababizi baranzi none ko ntenyegeza ego yes ukimara rero kuburi ngaho on dejuru umusingo mada uri ahantu abagahara abagabo benshi bipfuzanya gose ubuzima bw'ubusingo bwarakoroheye uroroshe utanguye akazi ibintu byose bica bihera nta mwanya kuko ni direct ku kazi akazi no mu nzu no ku isoko naco gituma n'umugore n'umugabo abana mu nzu umwe aratonda mu gatondo uwundi ashitse ni uko byibereye ntabyo kuvuga je turashobora guhurira mu isoko ngo ngo burya buracariho kandi mubana uwo mwanya wo kubona ntawe uhari keretse imanza ndazitabaga ke kwera ibikorwa by'Imana yes warashitseyo uri instaha ubuzima buratangura boneka akaroti karatangura karaza hama ntiwasigara inyuma wibuka iyo wavuye ku gatumba ubuherutse natwe mwarabonye video aho twagiye muri commune Mutaho n'intara yagutse ya Gitega iracari commune Mutaho yego iracari commune ndabizi bya politiki no bihindura je ndacanzo hayagiza cyane Mutaho wacu yego Mutaho turagiye
barabonye bimwe mu bikorwa washikirije abanyagihugu amazi twarabonye banywa amazi meza batiriwe baraja mu mwonga abanyagihugu baratuganirije amazi twarayanyweyeko n'amazi y'akanovera kugira ngo wiyumvire kwibuka abo muhira mu gihe wewe wamaze kuroranirwa ubuzima ari sawa byari gushoboka ko wigaramira hari gukora ibindi bintu kubera umuntu wese aba afise icyo bita inzozi dream jerewe nari mfise dream kuva nkiri hari umuntu akora ikintu nk'ubu unye na mwebwe iyi ntuzenye iyi projet yanyu yo gukora ibikorwa ni dream ubirikira bari yarize kandi ico rero nta muntu agukorera mu mpaka gikoretse nka kujya ushatse umushika kumenga uratwarije mpaka uriye okeca so je nari mfise dream kuva nkiri mutoyi mperekeza abandi kuvoma ntaraja ntangura na je ubwanje kuja kuvoma hariho ibyo twita ibito abo mu moje sinzi ko babiza ariko mu mitumba itandukanye yo mu bijiji barabizi twavoma umwonga haba hari bitapa umwonga hari amariba ariko byaba byitwa ibito nibito byubatswe mu vyuma hari amatiyo manini akaba n'itiyo bikaba bifite ibibloka aho wicara naho uvoma n'inyuma byubatswe n'abanyambara babiri yambara abadagi ntukabyambaze byubatswe n'abazungu ubwo icyo gitoci wacu amazi ava umusozi bakacubakira amazi ava umusozi baba bahadoriye amazi ava umusozi mugabo hagati y'umusozi n'umuringoti sinzi ibyari byarahabaye haraboneka hari akabuga hari nk'akariba ako kariba rero hakabaho umwobo uva imusozi n'akariba n'amazi agaca yinjira mu muringoti mugaca mutega rero hariya mu gito ubwo rero ayo mazi rero je nayabonamwo ibikere kandi seriye bimwe by'amabondomo bya bindi by'amabondomo byo ngo nabibonamwo ibikere ibigore n'ibigabo naho butabizo vuta ibyo bintu birimwo ibigore n'ibigabo ubwo rero ibyo bikere bikabanza bikaza bikayasasura muri ka kariba bigatamba bamwaje kuvoma muca muhagarika bigatamba bigaca bisubira kagana jewe muri mind yanje nkabona ko birayatovye ariko ubwo gutaba no gusobamwo ubwo nukunya n'ibindi byakoreyemo bigaca binja mu mutwe tukicara tukaruhuka amazi agatobekara mugabo byasubiye hehe hariya musozi ntitwashobora kubona iyo biba byaba bije gusama akayaga kuri plage umucanga ku mazi ariko novyitaye ni wa ubwo mugaca murorera kugira amazi abaze gusa neza mugaca muvoma je nayanwa ndi muti imyaka 5 nayanwa inzi ko turanwa amasobe ibikere byasobyemo mugabo abandi bavuga ko ari amazi ya rusengo meza mugabo je mind yanje ntiyari iyo ndabikurana ico gikomerero nta muntu ariho wogisigurira akikuvure cyagumyaha ndavuga nti umunsi namenye Imana yakage kurutaza Imana ka uko kuze ni umenya uko dukura tukamenya ibi nibi nuko ni Imana uyimenya ako je muri mind yanje cyo gihe navuga nti jewe ni cyo nkazokura ucyo nyene ni nkazokura kumbe gukura barano ko sinzi ibyo niyumvira umwana ari umwana ni cyo nkazokura jewe noshira hibomba rimwe ku mutumba gafuma rivoma ko komine yose mugabe ibi bintu tuza turavoma tuvoma amasobwe ngo namazi ya rusengo wapi ivyo vyimugiriye umuto mu myaka 5 ubwo rero ndabikurana biri ngaha anya ubwo niga canke nareka byaguma biri ngaha anya iyo projet y'ibomba rimwe ni dream mfuye nayo yabipfuye ariko navuze nti mbure ko ngezaha nta bintu nkeneye kwisukamo kuko yaba mfise umugabo nari kuja guteza imbere aho mvuka ucu gende wabo w'umugabo baguhenda bije navyuzi uri umukobwa kaba uri umukobwa ibyawe bavyamaze kwimukira umugabo projet zose ushobora kwiorganiza umugabo atagusinyiye baguhenda buri ngare ubwo rero ku mugabo urumva ibyo byose byo kutaja mu bindi n'ibindi iyo projet urumva Imana ari ibindi Imana ikora kugira ngo wa mugambi wiha ukiri muto zijya dream ibintu biri positive Imana irabishigikira utabizi ibindi negative nabwo na Satani irabishigikira utabizi ubwo rero niho navuze nti rero ubu unye hengenze nda kubiga gusevinga akadolari kamwe shira mu gifu c'inkono ntawe mbwira ntawe mbanganyira nigikomere mfite yego nicyo ntegereje gukora ubwo rero nkujije imyaka 50
mu 2023 mu 2023 2023 yego nagize anniversaire mm inca nkurikiza iki gikorwa cyo gutanga rya bomba na y'inzozi yanjye ndabikurikiza kandi biratoka biraja mu ngiro sinico gusangira nkuko wabikurikiranye urabona ko byaciye bikurikirwa n'ibintu byinshi abanyeshuri nsanga hariho warabonye hariho ishure ryo ngaha n'irindi shure riri ku musozi hariya ubwo bajya bose nsanga uyu nyakubahwa muka president yarasizeho ujya mugambi wo kugaburira abana saa sita bamaze kubimbarira noneho bica bintera ikirungurirana gose kubona abana bajya mugabo bataronka aho bakaraba amazi bataronka nayo banwa ndavuga nti bwa bundi isaha niyi umunsi n'uyu umwaka n'uyu ndagikorera ko rero ubwo nohoje numva ahubwo abana b'igihugu Burundi bw'ejo bicara ku mabuye naho harabone ko ari amabuye yego bicara ku mabuye mu ishuri ubwo byo dusubira bica biraba umuziki w'uruvange ndavuga nti nta kintu Imana ikorera ubusa kwibomba ribonetse abanyeshuri akaba bicara ku mabuye naho ngera ndabico nkora ndabakure ku mabuye nta kuntu boguha amazi ukabobota hanyuma ugasa neza ugakira ibigwara ukaba wicara no ku mabuye mu ishuri ntanga intebe zirabura naho zica burya nuko ari sinzi ko warabye nk'intebe ari ishure ripakiye intebe no gushika inyuma utaronka uca ntibabahaye arabuze naho badishira yego bampitpita ugaciye agafaransa kariyo ndashushe wande yego candaba abigisha bari n'abigisha bigisha hajya primaire badafise chaise badafise n'amatable uca wumva rero ibyo bintu nanje narabaye indongozi y'indero bica binkorako yes nibaza ko barabibonye muri video ingene abanyagihugu baho banezerewe abana baho basa neza uravye amano yabo sa y'abana ba ruguru uyumvira nta mvunja bafise oya kuko basa neza zoja gute yinjiramwe amazi kare bakubita dushe no kwibomba nibakija no muhira nabonye hari abantu bafite amabomba impande y'umuryango atana amabido bakigura basore imbere y'umuryango niho wacize wakoze nibaza ko n'abantu benshi bahariyanye bagushimiye cyane gose nuno munsi bakizirikana koko ngo nta mwana wakigwa ari zosi bivanye nyene bamwikoreza ibido agiye mu mwonga ariko rero dusoza n'ikiganiro cacu hari aba diaspora benshi abantu bagira amahirwe yo kuja hanze bararonka mugabo batibutsi wao ubutumwa kuri bo d'abord mwe nabo bariho turetse aba diaspora n'abari ngaha mbega urunzi ko hari abari ngaha baturusha kashi rekare ama etaje karaduga ugasanga umuntu afite zitana reka harabo ngaduhere ngaha tubanze tujabuke ku ba diaspora hirya yejo kandi aba diaspora turarengana kuko aba diaspora uraho mu Rwanda ngo mu diaspora mu Tanzania uri mu diaspora wa muri Uganda uri mu diaspora wa muri diaspora wa muri America uri mu diaspora wa mahero n'amadolari hari biharuro urabyumva ikintu namambwira abantu hari urukundo aha n'amayindi ibyo bintu sinzi umuntu yigeze kuvuga ati genda si mu 50 ndabikorera ibiharuro urabyumva uramwibuka uwo muntu ati bitujye urakoze ndamwibutse uramwibutse ndabikorera ibiharuro urumva ibihumbi 50 ndabikorera ibiharuro nka kurya ufise mu miliyoni ukorera ibiharuro urumva ikintu cyose ni mu mutwe ubwo rero udateje imbere iwabo abafise izindi business yibereyemo mugabo urumva buri kintu cy'umutima w'urukundo wiyo yazananye kuko iwacu aho tuva hari ibibazo byinshi nene umva ibyo byose nakubwiye by'abanyeshure n'intebe n'amazi kwa muganga abagwaje n'ibindi twateza gutora basi n'akantu na gatoyo ukajya kugwara urabyumva habura umutima w'urukundo muri bike kuko ukora igikorwa kijya ntibisaba amafaranga naha naje amafaranga afite ndumwe narabishikije mwarabyumvise nta muntu w'igitsina gabo canke gore naterereje n'urukuta rutoboye babonye ibikorwa nabyamuje siniyiba kandi sindandaza ni ngaha ukaba umva mfise yanzozi nagiye ndavuga nti mpaka izobere yariza ukabika nabo barabika burya bafise ibindi barimwo nibyo bikorera kandi ugasanga bagene wabo hariho akawese kamwe k'inkaratuzi bagenda barakubita umwibi mu kugira
ahubwo abafise amakamera zo barabamfotorera yego murakoze. yes akantu kanyuma warahaye inzu musaza Ego nye mu bintu abantu benshi badakunda guha agaciro ariko wibutse mutonya wo muvukana uravuga ati reka ndaguhezagiza inzu Ego. akora ahantu kure ruguru nkahari Ego. inzu nk'irya bamuhaye ubwabo naramugabiye namuhaye Pe. uburyo hariho n'umubibi nawubakiye nawe ajya nyine ari inzu y'ibati Yego. y'umushanga naho hajya ijya yoyo nayimuhereye uwo bibi nayimuhereye mu kiringo c'amazi ndamuduza rero ubwo abantu basigaye bavuga ati nane musaza yuko akiri mwiteguraga abasha ahereye kubakura ndavuga nibyo nta na kimwe kuko umuntu ntushobora kumenya ibyiwe ijya projet z'umuntu usize kuja mu kirere wabona rero na musaza wanje yabona ndiko ndubaka wumvise ko yarazi ko arashaka gukotesha kumbe nahiwe urashobora kuraba naho nibya bintu ariko ndavuga ukavuga uti n'imiburiburi ndagiye kugatumba aho mvuka ugaca usanga ubuze aho ushikira kandi hari wawe ukagenda n'imodoka ushushe ngo uri mu diaspora mugabo udafise no muri toilette woja ukaza ugenda kuri vya biti ugenda utambiki yo ngifise nico kintu cyarambabaje ngifise imyaka 3 nagiye kuramutsa nyokura byara mama kuri bijya biti byo kuri wese ndibukira nambaga kanzu keza bandovye muri ndane Morogoro ego kwe urumva byo byose birantosha fisi inkomere nyinshi mugabo ari abana atacu babwiye nibyo ari nakubwira ningaha anye ubwo rero navuga nti iyo bija hose ibomba rikaboneka bibi nkaba namuhereje musaza wanje nawe singeneye ko yoba akija kuri bya bindi nanje nahura n'ingorane nzomugirira kuma kanu kakuma nawe yumiwe abana babona ati ego babona amatara babona amazi mu kigo apana wewe kuba ufise mushika yatanze amazi anwa ibihumbi n'amamiliyoni hanyuma acaza kuvoma nshaka be wayabonye mu kigo nahubwo rero nshaka shemesha ndabugirire n'urugo ikirimba urugo atari yiteze no mu nzozi atabyigeze agira uravyumva portail warazibonye arizo mu kigo arizo mu rugo ibya hagati rero n'umuzungu arashushe na pave hasa neza dushe bariko barabikora babonye ko bitarahera nashatse guca ndamwifunguruje ibindi bikorwa bibandaye mukabone yamushikira ibindi byose dusoze kwikatwana rero ku myaka 52 abantu benshi bavuga ati jewe kanondire baso tuzosazana ku myaka 52 uramaze imyaka irenga 20 na tamushinga naye muri kumwe kandi gambi wowe ufise none yo kugira ngo basi wo muzosazana wo muzosangira ubusaza ico rero ico kibazo kirakomeye iwanje ariko kiroroshe kandi kirakomeye kuba uwo bashaka kunyishurira ariko ngenda cishurira kubera kumengo sinzi wavuze araho ati akubya wewe mu mutwe wawe ntayinsinga nije nta nsinga ziri meze neza hari n'ibindi bikomeretsa umuntu mu nzira yicanke yindi urabona ibintu by'aba diaspora bacu canke abantu bo hanze n'abari ino hari ibintu ukubaka usiga umengo no gukubita umurerembo aho bokubisa umwebe urukundo rusiga umengo ni game n'umukino urabona ibintu by'ubu mu rukundo umengo ni game umengo n'umukino usanga urabona abakobwa ibintu byarahindutse tugeze muri technology abakobwa baza kurongora ntapana kurongorwa ntimuze mutubeshe baza kurongora n'abagore basigaye baza kurongora apana kurongora uja kurongora kubera izikashi kandi ibyo nakuze ndabyumva ngo hazogera igihe abakobwa bakwa bahu tukiri bato none ndabiru byatushaye ubwo rero je wo mugambi wo kuba no bafise amafaranga yo gusesa ngo ndiko ndarondera ngo nzegezege ngo yanje wapi bagoyenda mwishwana ariko wapi ico rero nuwo kwipamba no banza kumusaba ibintu atazopfa ronse ego ubu naho nimba ari umuntu namugeze mu bigiro bimwe hariho ushobora kuba nshaka ego mugabo kumvise ukunshaka nukugira ngo
tujane hariya ashike hariya nibyo mba ndababwira ashika hariya yaronka cyangombwa abafise ya demo yo ngaha anye mu bwiza no mu gitara aca gutuma kwa bagezara ngo ni mu vyara kumera umugore we canke niki kandi babona batama bubu bishakira utujene yego nanje ndivegeme kugira uronku ivegeme nkawe nibibazo fumujya gashika kugaturiza bore ariko Imana rero nayo irahambaye Imana burya ishobora kugusezeranya n'umuntu uwo muntu w'isezerano rero ugashobora kuzomurorera ucagashika ku mpano y'Imana mugabo urumva ko jewe mfise insinga bidashoboka mugabo imbere y'Imana birashoboka. Yes, itwayaze byinshi bitandukanye abantu baryohewe n'igendo wabaganirije urugendo rwawe baze ko benshi bafashijwe naye mu rugendo rwawe mu vyagukomeje mu bikomere wagiye uragira aro kandi urakomera no munsi ukaba uri umwe mu bantu bahezagira abandi no munsi abandi bantu bakabagushimira bashima Imana ko Imana yarakuremye ukirina muzima ijambo rimwe twakunze ba African TV yo murakoze cyane ahubwo uvuze ico kintu hereje ko abantu bashima byari nari mu mashuha mu Rumonge ubwo rero ndahashitse ku mashuha haba akana k'imyaka 3 kagahungu tukabona nta muvyeyi wako bari kumwe kandi hakaba kakanya turarondera usanga kari kumwe na gakuruwe kuma ukana nakamuga kakana cindwi zibiri katanguye kumugara kari gakomeye kagonzwe n'imoto ubwo rero kaburugo karukira nase we yibereye gupagasanye nawe we nayo ngo aratwitse urumva ubona ibintu sinkubesha mbona yo akana kiza baragateruye gutya ndafise n'amafoto yabo nibiki ubwo je rero numva ikiromoro bya bindi namenyereye njambwira uwo muhungu bakaba ntinzanira ko kana ndikahagarara ngoya akambika ndiza ndagufasha kaca karankunda ntimugaha kintu kajya ndabaza kahise guhagarara ntigashoboka gutambuka ntigashoboka byose mnyangura nahamaga mu dogiteri wo ku mashuha ndamukurageje kashingizi hacaba umwe ajejwe intwaro ahereranye nako kana nakonzi nabonzi ni murabibona ndamuha amahera namwe genda mukoresha akagari ko kuzokoresha gutya anye ntanga amahera abavyeyi bose aho bari ako kana gatoyi k'imyaka 7 ubwo mugabo kuba cyaja mu inzego n'uwo muganga ndahama kashi twakize kwabara abantu guhera isaha ashika umuha ibyajya ukora akazi ujejwe ka physiotherapy uyu mwana mbone yakize inyuma y'imisi no musi kwa kabiri y'imisi 5 umwana mfite video ariko ariruka sukuri na nyakagari ngira nta nakagikeneye kandi yobaye ikimuga forever ubwo rero urumva nukomeze hanyuma inshuti abagenzi abafana ba African TV nagenda abwire yuko iyi channel iranaryoshe iranakundwa kandi n'abayijejwe ebana bari hati fire ubwo namwe mube fire kwa kundi nyene share subscribe view ebana pa moto shusha yes mwumvise ngena sozereye muri vamdiza nubwo dusozereye tumwe ngo turababaye biva n'inkuru yakera tubwira akurumva ko ari umutima w'urukundo. Merci beaucoup wose adukurikiranye mukunzi wa African TV, asante sana.